ari muri discours iri officielle abantu batanguye kwibaza nimba tudafise umualcoolique ari au pouvoir kuko yifata nk'umuntu aboyewe cyane. Hama mu yandi makuru tuza kuyaga est-ce que Neva yoba agira yicishe Faustin Ndikumana kumenga vyamunaniye kwishura ku makestion Faustin yapojeje ko Faustin akora ikintu bita plaidoyer nayo akaba ari abantu bavuga bati voici ce qui ne va pas dans le pays, ngibi ibyo mwogerageza guhindura, ngibi ibyo mwogerageza guhwahwanya kugira ubuzima bw'igihugu bugende neza. Neva kumwishura ati ntavyo nshoboye canke nagerageje amasazi ntivyatanze canke narababeshe ku kinogo co mu Kirundo canke donc kubura ico yishura batanguye kuvuga yuko Mbayahaga ari nkawe porte parole atari officiel wa Neva, mugabo tumaze kubona yuko iyo hageze ko ba prépare opinion ku kintu kigira kibe kenshi bacisha kuri Mbayahaga. Donc la question qui s'est posée, est-ce que yoba yarungitse Mbayahaga guprevena ko Faustin bagira bamugire umumaratiri wa demokrasi, bagira bamugire umumaratiri wo gusaba ku bintu vyogenda neza? Nico kibazo turaza kukibaza umu activiste Teddy Mazina. Hama nza kuba ndi kumwe na Wilson hamwe na Landry. Wewe Landry yavuze ngo araza kudusanga mu kanya kari imbere. Nuko reka twakire Teddy Mazina. Karibu cyane gose bwana Teddy. Teddy karibu. Yego. Banyubo. Yego ndakumva neza cyane. Okay. Sinzi kuyumva. Arabamikana. Ndakumva Teddy, ndakumva. Teddy, je t'entends très bien. Ouais, ikintu giteye ubwoba ntabwo ndi burandire. Ariko nibaza ko ikintu giteye ubwoba gikuba ari uko hariho harcèlement kandi abantu bariko bara culpabiliza Faustin kandi ari umuntu atigeze arenga amategeko, atigeze arenga amategeko y'igihugu, non seulement mugabo ari ahantu mu Kirundi bavuga ngo ndavuga simvura mugabo wewe ira cette personnalité là nagomba kugira kugira ngo ndababwire yuko abazomukorako nabo nyene bizobakora. Uravye Mbayahaga ingene avyibushe, uravye ama image ariko arahitamo n'ama konti YouTube ariko aragiriza Faustin ataco bamuhora ari uko yahanuye gusa avuga atavura. Biretse gutera isoni mugabo birateye n'ubwoba. Donc abavyisukamwo nabo nyene biri ikibazo. Nakoze. Okay, kubwawe Faustin agize icaba twovuga gute kizobatswa nde? Mbayahaga yavyivugiye canke umuntu azovuga ati burya Mbayahaga yari umuporte parole twokuyita uwo mutima kuko ni nk'umu guide spirituel wa Neva, kuko Neva wenyene yiyita Neva kuri Twitter. Yakuya kwa Neva Mbayahaga ntaco izo namuvuga. Okay. Reka twakire Wilson karibu. Urakoze cyane. Ndabaramukije n'abandi bari hano. Deba canke iyi topic ndabona ari topic iremereye cyane kuko ahanini ibiko biraba mu Burundi
nibaza ko twese nk'abarundi turabiraba bikatubabaza, ariko ikibazo nama nshaka kubaza abarundi, kuraba ibiriko biraba mu Burundi bikakubabaza, uri gukora iki kugira ngo bihinduke? Kuko sinibaza yuko wifuza kuraga abawe, kuzosiga abagukomokako, umuryango wawe n'igihugu aho kiri uno munsi, aho umuntu ashobora kuzira juste ko ariko arakugira inama, ariko aragerageza kukubwira ati aha hantu ibintu bimeze nabi, hindura. Kandi kugira ngo ibintu bihinduke cyaha bigenze uko, nibaza ko Faustin Ndikumana nico ariko arazira. Si we wenyene, hariho n'abandi. Murabizi abantu ba muri societe civile no musi bari badashobora gutaha mu gihugu, abanyepolitike bamwe badashobora gutaha mu gihugu kubera gusa ko bubahutse kuvuga bati ibi bintu biriko bigenda nabi, aha hantu nimuhindura ibi bintu. Rero abarundi nibaza ko hararengeranye aho tuguma twidoga tuvuga bimeze uku, mugabo ntidushiremo inguvu ngo ibintu bihinduke. Ifoko dushiramo inguvu ibintu bigahinduka, kandi bizohinduka ari kubera wewe, jewe n'abandi tugiye hamwe tukavuga tuti ibiriko birabera mu gihugu no munsi ni ibintu bitategerezwa kuba biriko biraba. Hanyuma ni topic nini irimwo ibintu byinshi kandi byose bifise ico bihanze igihugu, nubwo utagashizemwo kuri ayo majambo nyene canke kubyo President Neva amaze imisi ariko aravuga ingendo yiwe. Hariho umuvugizi, novuga nk'umuvugizi, ni kimwe nambaye ahaga ambasaderi w'Irinyamitwe. Hariho amajambo yanditse hano kuri Twitter, naje nifuje kuza kugira ico ndayavuga ko nayo nyene, kuko birababaje kuba dufite abantu bita ngo baciye mu ishuri, abantu bafise icyo bategezwa kuba bariko barakora muri societe y'u Burundi, ariko bakaba barahisemwo kuba bankoma amashi, bakaba barahisemwo kuba abantu bahagarara bakunamira. Twari nukuri ntijewe imyaka afize si myinshi, ariko yaba ibyo nabonye mu mateleviziyo cyangwa ibyo nabonye mu bitabo, ni irya mbere mu gihugu tugize abagabo n'abagore b'abantu novuga baniryo bunama bagaca bugufi bagakora ibintu byose dora tubona nk'uko biri uno musi kuri leta iyobowe na Evariste Ndayishimiye nabo bari kumwe. Kuko sinzi n'amafoto yonyine arakubwira umuntu ashobora kuja kuramutsa umuntu gushikana aho umenga agira aje gusoma isi, agira kubita umunwa hasi. Kiriya nikikwereka sumisho abarundi no musi barimwo, kandi ni naco kintu gihinguvu ababandanya bakora ibibi. Rero ndabaramukije abantu mwese muri hano, kandi ndabahaye ikaze muri kino kiganiro. Ukuri gushirira mu kuyaga, kandi nibaza ko hano nkuko nama ndabivuga harimwo Burundi bw'ejo, harimwo Burundi bw'uno munsi, harimwo abantu ejo Imana canke abarundi bashobora gutera iteka bakababwira bati turabahaye ububasha bwo kujera ivy'igihugu, ni mutuje imbere. Nibaza ko muriko muriga, muriko muratahura, muriko murumva gahinda abarundi no musi barimwo, ibibazo no musi abarundi barimwo, ukungene bishobora gukemuka, ukungene bishobora gutorega umuti, kandi igihugu ntikigeze kibura abagabo. Murakoze. Ego nkuko bakunze kubivuga, igihugu ntigipfakara, igihugu ntikibura abagabo. Hariho umuntu akunze kuvuga ati burya turatwenga cane, ati abantu ni nk'inzara, iyo uciye haraza izindi. Turakunda kurira intwari twabuze, abantu bari barinda usanga barapfuye mu manifestation ya 2015, abandi bari bafise avenir nziza, ubona nyene ko bari gushobora kuzoba n'abahizi batari no mu manifestation, ariko ugasanga dede yarabishe. Yani tuivuga iti reka tube turagabanya abantu tubona bafise potentiel yo kuzohindura ibintu, hama tugatangura kurira twibaza yuko atabantu bahari basigaye bazokiza igihugu. Umuntu uri kurarira, reka ndakwibutse yuko kera muri Bibiliya hari
hariho umuntu yitwa Eliya je pense yigeze kuba ari umuprofete w'Imana akomeye cyane mu bihe barimo bigoye cyane gose hari abantu bo muri Israel vraiment bari bamerewe nabi bari bafise umwami yarongoranye n'umuntu w'umumome gutya atemera Imana yari yazanye ibintu by'amasorcellerie menshi igihugu kirahura n'ibyago abaprofete b'Imana barahura n'ibyago uwo Eliya harageze igihe ewana arashwana n'uwo mudamu baragira ama competition y'ibintu by'ibimaji uwo muheri aratsinda aje gutsinda yica abaprofete b'uwo mudamu uwo mudamu acararahira ati jewe uyu mutipe nzomwica Eliya ararira arahunga igihugu atangura kuririra Imana ati yawana mana ije jenyene sigaye ndumugororotsi jenyene muri Israel yose ibara riraguye akanyica bizoba bihetse yaje mwishuri iti muta twengaha hari nk'abantu ibihumbi indwi ati aho nyene wicaye muri kajya gacimbiri juste ngaho hafi hari abantu minimum 7000 bakinzenga kandi banyaminiye donc nturi wenyene shatse kuvuga iki kuri iyo histoire ya Eliya shatse kubabwira ni mwese ngaha muri ko muratwumviriza ndakeka ko harimo nk'ibiharadabu bibiri by'imbonera kure nyene usanga bataratahura ubuzima n'imbonera kure nabo nyene n'abadede benshi muri bo baratahuye yuko ibi bintu neva ariko aratujanamwo ibi bintu CNDD-FDD iri kwiratujanamwo du moins iyi version ya CNDD-FDD tubona uno munsi atukazijya bavuga bagwaniye nawe urumva ibi bintu turimwo umuntu wese arabibona ko ari ibintu bibi donc murundi ushaka impinduka menya kutari wenyene ico nico mbaye ndababwira icya kabiri Mbayahaga yavuze amajambo akomeye cyane ngo urashobora kuvuga ngo ibintu ngo abantu bakagukomera amashi ngo ukaryoherwa ukibaza ngo uri kumwe n'abantu benshi hanyuma ngo ayo mashi ugasanga mu bariko barayakoma wowe nguru umubu ugasanga muri ayo mashi urahahitiye ati kandi nta n'umubu uzoza kugusova bitwereka yuko Mbayahaga n'abamutumye twebwe tubona ko Faustin yavuze byo hamwe n'abandi barundi bose kimwe nabo batamwishura batanze ama argument kuko urumva byabananiye gutanga ama argument yababwiye ati nta gitoro gihari babuze kumubwira ati kiri hari yaya muri stock igendo cironderere canke batange n'ibyemezo ko kinahari bahitamo kumubwira yuko ari umubu azopfa kandi ngo iyo mibu yindi ari jewe namwe n'abandi barundi ngo iyo mibu yindi ntakizoshobora aho umenga bonyene nibo bishoboje ingenda bibutsa akantu kamwe kabaye ejo bundi neva twarumvise yuko yari yagiye ngo mu Cibitoki ibi bintu iyi space nashatse kuyita d'ailleurs coup de grisou et coup de gifle à Kinshasa coup de grisou iba mu mamine ya charbon ntiba mu mamine ya oro ijya explosion yabaye sinzi uwayigitse sinzi ko iri na naturere ariko iba neva ari mu kinogo ntiyari kuhasigara ari muzima nawe nyene arabizi neva iyo explosion yabaye abantu bamugendanira barakomereka bose bari hanze y'ikinogo bijya kunda kwigirisha yinjira mu binogo namenye yuko ya mibu abo bantu bita imibu burya si mibu ahubwo reka ntiduhave tuvuga menshi cyane gose reka nsubize ijambo umutumire wanje Teddy Mazina aduhe observation ku kibazo nagomba kwibaza uno munsi turakunze kubona amajambo neva avuga inyifato yiwe turakunze kumva ngo yagiye mu ma rencontre internationale nk'igiye muri Ethiopia cagihe bagiye kuyaga ibintu byo muri sous region yari rencontre ikenewe cyane gose baramwerekana agiye gufata jet privé abandi bantu bamufatiye hanyuma tubona ntiyagiye ku ifoto n'abandi bakuru b'ibihugu mu nyuma twumvisa ko canke abantu bavuga bati burya yari yaborewe yari yaguye tabani ntiyafashe ifoto kuko yari muri chambre yapfuye nyene yaborewe ubu dusuriye kumva yuko neva muri Congo agiye gusaba amahera Chirombo murabizi yuko je pense ni weekend prochain umwana wa neva azorongora donc neva ntiyari yagiye gusaba amahera y'abasirikare b'igihugu bon du moins nivyo yitwaza ariko burya yaragiye kurondera amahera y'urubanza agezeyo yaranyoye cyane gose araboregwa araraba ate wiwe
amurabuza amakofi atwenga abwira abakongomani ati pado panique ibi bintu turabimenyereye. Ikibazo kuri Teddy mu nyuma no kuri Wilson no ku bandi bantu bose, mbega dukonsidere ko dutwagwa n'umualcoolique finalement byoca bitahurika ajya amajambo avuga duhora twumva umengana ibintu bitumvikana, canke duhitemo kwibwira yuko by'ukuri bijya bintu avuga umenga ntibifise umutwe n'amaguru. Abari normal niko abyumva bariko araducanganya en fait adufata nk'abalcoolique canke ni wari umualcoolique. Ijambo ni rya Teddy. Teddy Mazina, ijambo ni gwanyu. Teddy, ni wowe uriko uravuga, klika kuri micro. Teddy, ndabona notre frère Teddy atari hafi, reka tube turakira Hydro Quebec, nibaza ko ari Hagera. En attendant ko Hagera avuga, reka tube turumviriza Wilson. urakoze Ray. Ibintu turiko turaganira ko abona biragoye cyane kuko umenga hariho itandukaniro ry'abandi ba president bose baba baraciye mu Burundi na president Ndayishimiye, kuko ni rya mbere tugize umu president iyo ariko aravuga umenga ariko akina comedy. Turabizi ko abantu bava hariya mu ntara ya Gitega hariya za Giheta za hariya bava umenga barafite impano bashobora kuba yakuze canke yakuriye impande y'abari abantu bakina ninde, barafite impano y'ibintu vya comedy, ibintu byo kugira byo gutwenza abantu. Ariko umuntu amaze kuba president w'igihugu nibaza yuko hariho amajambo yategezwe gukoresha, amajambo adaca umutima abantu, amajambo umuntu atiyumvi atumva ngo atangure kugira ubwoba, atangure kuvuga ati mbega turafise umukuru w'igihugu by'ukuri ariho ku neza y'igihugu, ariho aserukiye abarundi bose. Iyo umukuru w'igihugu atanguye kwishura nk'umuyendividi, atanguye gufata ijambo akavuga nk'umuyendividi, nukuri birateye ubwoba kandi birateye n'agahinda, kuko urwego rw'umukuru w'igihugu si umuntu, ni urwego ruhagarariye igihugu, ni urwego isi yose itegerezwa kumenya. Ari nayo mpamvu uhagarariye urwo rwego yategerezwa kuba ari umuntu ashira mu gaciro ibyo agiye kuvuga ko biza kugira impact ku Barundi bose no ku banyamahanga baza kumviriza ibyo yavuze. Iyo rero umukuru w'igihugu ahagurutse agafata agatuka umuntu akavuga yuko ngo yagiye kudoriya ngo mu rupangu rw'umuntu, ngo yarungitse abantu baja izo mvugo deja nk'umukuru w'igihugu uvuga ngo je nagiye kudoriya ngo menya haba ngo mbega ngo iryanzu abamwo ngo atakazi ngo atakintu ngo akora giboneka ngo ayo mafaranga yakura. Umukuru w'igihugu nukuri sinzi yuko atahura urwego ariko canke urwego ahagarariye rw'igihugu icari ico. Hariho imvugo nukuri zitari imvugo n'umunyagihugu asanzwe atoshobora gukoresha. Ikindi naco hari amajambo avuga ukumva yuko umenga ni akavuga ikintu n'igihushane caco. Sinzi ko mwabonye aka video umupfasoni wiwe nawe ariko aravuga yuko abantu ngo baza bararaba ibyo abantu bambara ngo ko abandi babayeho ngo niko badafite icyo bakora. Hanyuma umugabo wiwe canke umutambukanyi wiwe nawe agashaza
ati urumva naka nta n'umugore afise uriya Faustin Ndikumana babita nkuriya bamwita ikiburirane kuko nta mugore urabanza urondera umugore wumva urugo icyo ari cyo urumva ariko avuga abantu ari umukuru w'igihugu ariko twakwirikiza bimwe umupfasoni wewe yavuze mu bisanzwe ntafite icyo akora kuko uri umukuru w'igihugu ufise akazi kenshi karuta ko kuza kwirigura avuga abantu ngo ntibarongoye ngo abantu ntibafise abagore ngo abantu ntibafise ingo izo ni saku zovugwa naho nyene novuga sinzi nabona nari kugira kuzihano ndabarenganije rero biriya ni ibintu bitwereka yuko dukuri turafise ingorane ni bya mbere mu gihugu bibaye ngira ngo maybe nuko social media atari bwagwire cyane ariko sinibaza ko hari undi mukuru w'igihugu Burundi bwigeze bugira akoresha amajambo nka Ndayishimiye akoresha ikindi naco nashaka kongera ko ni ari karavuga hariho igihe wumva ko ari aributsa abantu bamwe je novuga cyane mba numva umenga ashatse kumvisha abantu bo mu bwoko bw'abahutu ko abandi abo batutsi bo igihe batwara bari bameze neza bariko bararya hanyuma bo ngo bishywe na kwashe kuko umukuru w'igihugu ntabivuze gufata umuntu akishura umuntu individi ibyo bya Faustin siho yari akibitangura imbere yaho gato naho muribuka yuko yari yifatiye mu gahanga Pacifique Ninazwe avuga yuko ngo we yari kararya neza ngo ameze neza ngo ariko bo ngo bagwaye kwashi ngo bagowe iyo si mvugo y'umukuru w'igihugu kuko nibaza iyo umaze kuba umukuru w'igihugu ntubugihagarariye ubwoko witwa kuvamo ntubugihagarariye intara uvamo ntubugihagarariye umugambo uvamo uba uri umukuru w'igihugu w'abarundi bose uba uri umukuru wategerezwa kumva yuko ugirira impuhwe ufise mu minwe yawe kubahiriza abarundi bose atanumwe avuyemo muri abo barundi ravuga barya neza sinibaza nuko nuwo yavuze byo bari byo muri abo barundi yavuze barya neza tanke batari abantu no musi novuga ngo bari icyaha bagiriza no muri abo barundi yategetse gutahura yuko ari umukuru w'igihugu igihugu kibamwe abo barundi nyine ariko aravuga barya neza rero ziriya mvugo sinzi ko sometimes abivuga yashizemo agacupa canke ari kamere yiwe canke nukuri biragoye gutahura president Ndayishimiye n'umuntu jewe gushika ino saha nabonye ko ari umuntu ngira ngo wo gutuma kigendo mwige worinda upfa utarose urupapuro rw'umutsindo kuko ivyo avuga uno musara avuga ibi ejo akavuga ibihushane vyavyo ejo akavuga ibi ejo akavuga ibihushane vyavyo kumva we bikagucanga muribuka ariko aratubwira yuko abantu ngo biba ni ryambere kuva nabaho numvise umuntu avuga yuko abasuma abazi bibi by'igihugu abantu bariko baronona iby'igihugu abazi neza ariko atazokwigira bahana ariko atana kimwe azobagira avuga ati mwibaza ngo mushaka ngo ndabirukane ngo kugira ngo leta iteba sinzobirukana tuzogumana hano imijyambere none aho nimba ibintu bimeze uko abantu bose bari mu bushoni babarekure kuko nimba umuntu afatanwa itonga yivye imiliyaridi 50 miliyoni 50 gacuvuga ngo sindaguhana ugaca umuhindurira yahora muri regide ugaca umutwara mu yindi departement n'ufashwe yivye igitoki ntumuhane kuko nawe nyene yakoze icyaha cyo kwiba finalma mu gihugu nta mategeko agikurikizwa ni ryambere jewe natanguye kumva yuko atakintu kinini nzohava ndamwitega ko numvirije amajambo akoresha umunsi avuga yuko azoja imbere y'abarundi ngo arire
ngo arire ngo asaba abacamanza ngo bace imanza. Uri umukuru w'igihugu, abarundi userukira, ibwirizwa shingiro riguha ububasha bwo guhagararira hejuru, bwo kuba uri hejuru y'igihugu, hejuru y'ikindi kintu cyose kiri mu gihugu. Nigo rwego urwego rw'umukuru w'igihugu. Niyo mpamvu bavuga ngo komanda supreme, ni ukuvuga ngo nta kindi kiri hejuru y'urwo rwego. Ufise ububasha bwo kwirukana umuntu wese ariko arakora nabi, amategeko arabikurekurira. Ufise ububasha bwo gushiraho umuntu wese ubona afise ububasha bwo gukorera igihugu, bwo guteza imbere igihugu, amategeko arabikurekurira. Ariko ugaca wumva ngo jewe umukuru w'igihugu nzogenda imbere y'abarundi ndire kugira ngo abacamanza bace imanza. Ukiyumvira mbega abo bacamanza bamusumvya inguvu, bamusumvya bigenda gute kugira yumvire kuja kurira kandi afise ububasha bw'abo bantu bwo kubakura. Aho niho naciye mvuga ni nukuri abarundi turire, turyame, twifuke. Nukuri nta kintu kinini tuzohava twitega ku muntu atazi ububasha bwiwe avuga ko azoja kuririra imbere y'abantu. Akandi kantu kanyuma kugira ngo mpabandi bafate umwanya wabo. Akandi kantu nashaka kongera ko muribuka umukuru w'igihugu ngo ahejeje gutorwa agashaga marimari no mwishamba akaja gufelicita igiti. Ibyo n'ivyavuzwe n'abagendana nawe, n'ivyavuzwe n'abantu bari kumwe nawe. Akagenda akaja kubwira igiti, ngo akaja kuvuga ngo agahamagara abanyamakuru, agahamagara abantu bose bagashorerana no mu kibira, akaja kubwira igiti ati iki giti mubona nico, ati nico jewe ndagishimiye, narinze kugishimira kuko nikigenzi canje, nikijama canje, twabanye mu bihe byinshi, cyafashije ibintu byinshi. Ugafata uri umukuru w'igihugu abantu bakagukurikira. Nibaza ko iyaba mu Burundi hariho uburyo bw'uko imbere y'uko umuntu aba umukuru w'igihugu, imbere y'uko umuntu ashingwa amabanga, kuko gutwara igihugu nukuri, nubwo abarundi benshi ibi bintu badakunda kubiha agaciro, gutwara igihugu ni ubufise mu minwe yawe kazoza k'abantu miliyoni 13 bari muri ico gihugu. Kuko ijambo rya Ndayishimiye uno munsi rishobora gutuma kazoza kama miliyoni n'amamiliyoni y'abantu kononekara kubera ijambo rimwe gusa akoresheje. Rero iyo esi y'aba abantu bose bagwanira iriya ntebe bari bazi yuko iriya ntebe kuyijamo ukayicaramo ari ububasha budasanzwe, ari ikintu kidasanzwe uba ufise ku bantu bitwa ko bava muri ico gihugu. Uno musi umukuru w'igihugu ashobora gukoresha ijambo rimwe, mwarabibonye muri 2015, kubera gusa President Nkurunziza avuze ati ndavyase nditoza. Uno musi hari abana bavukiye mu makambi y'impunzi za Nakivale, za Mahama, za Nduta muri Kongo, kandi uwo mwana iyo Nkurunziza atavuga iryo jambo, uwo mwana uno musi yari kuba yaravukiye mu Burundi, yari kuba azi Kirundi, ari umurundi ameze neza. Ariko kubera umugabo umwe gusa yadesize kuvuga ati ndavyanse, uno musi dufise amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu ubuzima bwabo bwahinduye icerekezo kubera juste decision y'umugabo umwe gusa. Rero esi y'aba abantu batahura ububasha buri muri iriya ntebe, hanyuma bakabukoresha mu buryo bwiza bwubaka igihugu n'abarundi. Barakoze. Asha ugize neza kunyibutsa ijya histoire y'igiti nari narayibagiye, ariko vuba mana yanje abarundi twaragowe. Ariko Wilsoni no kurira neva burya yarigeze kurira, abwira abarundi ngo none ngira iki, ngo ico gitoro ngo ndagitoreye, ngo mutume mubwira Imana inyice. Ariko tukibuka yuko yatubwiye ngo ico gitoro ndagitorehe, ngo mutume mubwira Imana inyice. Yarahejeje kubwira abarundi ngo naravyifatiye mu ntoki ngo nikizosubira kubura, ngo bashaka ngo baze baraduha ko buke buke, abo sinzi abaribo, ngo ubu rero ngo naravyifatiye mu ntoki. Yaje kuvyifatira mu ntoki acabwira abarundi ngo none mpfe, ngo mushaka mpfe, ngo nzogikureye. Donc ni ivyo, bon sinzi ko ayo magorwa yagiye kuyatera inkuru ca giti kigenzi ciwe navyo twomenya. Hydro-Québec, karibu, ijambo ni gwanyu. Murakoze, ndagushimiye Reynold. J'espère ko munyumva neza, ndi mwibarabara.
turakumva neza cyane uri muri wa muduga mwiza wagura wandika uti dutegerezwa kuba nari bagiye ijya terme ostentatoire. Exactement. Ok. Wana big up. Merci. Alors, ok, reka ndoge kwijambo. J'ai eu peur kubera umengo twari dutanguye bon je sais pas nimba biza no kubandanya twari dutanguye kwinjira mu nsaku ariko ngira ngo muraza kutubwira ibintu biri kameme bishobora inzaki zihe tubwire by'ukuri ko yanyoye baramukwita amakofi yego bene ibyo bintu ona aucune preuve ibyo ni ibintu byavuzwe urazira bivugwa n'abantu bo muri protokole kwa Tshisekedi bakabyandika bumiwe ubushaka tubigenze gute ndashobora kukwereka byinshi biba muri protokole ya Tshisekedi nabyo birateye isoni donc écoutez mvuga gusa le téléphone arabe burya iri difficile à contrôler umwe avuga histoire yindi bandanya gushikaho l'histoire originelle iba yahindutse mais bon reka tubandanye kwicyo kintu ndakwibariza ikintu kimwe oya utarakwepa ndakwibariza ikintu kimwe mu gihe byo bari byo basi byo bari baracange mu gihe byo bari ariko niho nashaka kubashena champagne akaraba bakamurabuza amakofi ate wiwe akabwira abakongomani ati sha izi nzoga zizotwica pe ati dayeri izi champagne mu gihe byo bari byo wowe bibaza ikintu cya mbere nuko aho muri ko murasuzugura déjà la place même d'un président un président n'est pas seul nanywa à ce niveau là surtout yagiye mu rugendo mutubabari je suis pas sûr ko ari we yagenda muri frigo agenda kwirondera sibyo hari ibintu byinshi burya tugomba kuvuga Quebec sorry oya Quebec ariko ntimuna sindavuga guys uravuga nta kibazo umwanyura hari kuri icyo kintu mvuze ngo cyo muri frigo nibaza ko umuntu akiri ikinyoma beshewe adakico yibesheye President Ndayishimiye yaravuze neza yuko agiye muri Amerika ngo yagiye agasanga ngo inzoga zirazimbye ngo hanyuma wagaca agenda akigurira akaja aho ku kiranguzo akagura agakaziye ka Henken agaca kazana mu gihe uwundi agiye kukagura icupa rimwe akarigura ayangana na kaga kazi none nimba president ubwiwe yivugira ko agenda mu rugendo hama agaca aja ku kiranguzo iyo baranguza akazana agakazi akagashira mu nzu eske uvuze ngo nibaza ko ataraja muri frigo uriko nibaza ko uriko rageguza agera ariko aramurengera karimbi president yari yivugiye ko aja muri frigo tubandanye les amis bon reka tubandanye ariko nimba mujyango ko president ari wagenda kwigura kuri liquor store inzoga niko mutazi cyo president ajeje cyangwa la place qu'il occupe quand même nimba mugira ngo niwe afata umuduga cyangwa ubakagenda kwironderera inzoga les amis aho ni vraiment tuba turiko nitwebwe nimwebwe muri ko muramuringira karimbi ibyavuga jewe je ne suis pas toujours d'accord ariko reka mbandanye hari abantu bayamaze kwaba abarundi burya turabakristo kandi turemera bavuga ngo toute autorité vient de Dieu urumva rero hari igihe ubwira umuntu ukamubwira ijya ntwaro none ni gute akubwira ngo urumva ngo hariya ngo ni Imana yahamushize ngo none ko wowe udashobora kuhagenda icya kabiri akakubwira ngo ne deviens pas président qui veut ngo ne deviens pas président qui veut c'est-à-dire avant même de devenir président il faut devenir quelque chose imbere kuba président rero kacuraba hano no munsi i Burundi cyangwa abarundi twebwe turi frustré kubera ujya muntu ari ku butegetsi wacu Evariste Ndayishimiye nuko dans sa médiocrité légendaire il représente essentiellement les Burundais, c'est-à-dire il nous représente, il nous redonne l'image de nous-mêmes en tant que société. Icyo niyo frustration dufise mais Renaud wewe warize quand même psychologie urashobora no kutugenderako none nimubona uno munsi ko abarundi bageze hasi. Moi je vais pas trop insulter le président kubera bon quand même
je vais me garder cette gêne ariko ukuntu muri ko muramuvuga uno munsi muri ko muragira iyo ntuza ayo bon je dirais pas des ragots ibyabaye muri Congo ibyo yavuga ça c'est la médiocrité mais vous êtes surpris de quoi niki qui va surprendre kuri ujya mu président ibyavuga kuva gitangura s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous vous attendez de niki kimwe muri ko murarongera hagera baba bagusimbira ko imbonera kure bagenzi ba non bon jewe ni kubera je me frustre ngize ukuri bya kweri none ko tugira yuko wewe nta kiki gutangaza mu byavuga nk'ubu atubwiye ati none mushaka mfe igitoro nzo gikurehe kandi ahejeje kuvuga yuko yacifatiye mu ntoki nk'icyo ni ikintu je cankuyeho ibindi yamaze kuvuga bijya by'imisiba by'isazi bon kuvuga yuko yaraborewe bivuye mu bakongomani bonyene muri protocole kwa Tshisekedi reka kutwagiriza ubusako icya kabiri si jya mbere tuvyumvise urumva reka mbandanye on peut se poser des questions en tant que Burundais mbega tutwagona imboregwa c'est vraiment une vraie question oya ntakize kwibaza abandi nimba ari abasilibateri nimba ari biki natwe on peut se poser des questions sur son caractère. Oui, tout à fait. Ariko reka twibaze en tant que société yagiye aho 13 millions de personnes bagatora umuntu umwe akaba ari ujya ari ku butegetsi. Société uno munsi uwo muntu nyene atwaye depuis environ 5 ans ou si je ne me trompe pas 6 ans. Je ne suis pas sûr, en tout cas. Igihe je niko ndumva abarundi bidoga bagira ama complainte ngo urumva ngo ujya mu president ngo avuga nabi ngo agira ibi avuga vous vous attendez à quoi? Nous sommes des losers en tant que société. Nous sommes connus absolument pour rien à part nos massacres et quelquefois des tambourinaires. Kubindi byose en tant que société, les Burundais, nous ne sommes nulle part. Et là, je ne parle pas d'individus. Nous, toi, nous kwamamaza tugashira imbere. Evariste, je veux dire, Vénus Nyongabo. Au moins, lui nous a amené même une médaille olympique en or. Tukavuga ngo na été une fois abambere kwisi, mais à part ça. Oya hariho na Kajanine kameme yigeze kuba kuri scène internationale aba Prince Domanako baramudraga yo tajamwe racisme sivyo none. Tu as tout à fait raison, mais je te parle en tant que société, pas en tant qu'individu. On pourrait se raccrocher sur quelque chose, Kajanine Nabandi, au niveau international. Ariko en tant que société. Une société, en fait, où nous promo la promotion est pour le nous sommes en décadence. Nous sommes mu cyongereza bavuga ngo decay. Turiko turapurisa ikintu kiraro no iyo rante yawe ndayumvise n'abandi bayumvise kandi twese turemeranya ko uburundi bugeze habi aho mwasi yipfuza sivyo naho bakunda kubesha ngo aho Burundi bugeze ngo biraturyohera ngo tuba turonse ico tuvuga abantu ndabona ko bariko barakiriza ntaragutesha umwanya mwinshi ntatesheje n'umwanya n'abantu kubwawe solution yo biyihe ko numva uri kuraduta ko amakosa twe dushaka impinduka genre c'est notre faute nimba bimeze uko canke la société en général niko sajyayo hama wavuze quelques inexactitudes quand même wavuze uti neva twaramwitoreye no neva nta numwe yamutoye urabizi ko amatora yaribwe bajya amatora by'ukuri 90% abarundi bari bayahaye gwasa ariko byaragoranye arayiha ku nguvu hama nkuru nziza baramugira bya bindi byabo imitima irahagarara sibyo tugende pole ariko ntaco naho tutokwemeranya sur les événements ukuntu zagiye zirakurikirana wombwira solution ukuntu twobigenza ubu est-ce que twoca tuja mu matora ari aussi douteux dont l'issue il douteux nkuko vyama bigenda muri burya Burundi bwa dede twobigenza gute si on veut un changement tuvyumve doshe hagera le changement c'est hagera merci beaucoup rero ndiko uvuze ikintu uvuze mukanya uriko bavuga ngo navuze gutyo wabivuze n'igifaransa kirambuye
Mais écoutez, ça me fait penser à l'histoire de George Bush. Ngo muri Floride, ngo vraiment, ngo il a volé les élections, ngo Al Gore niwe yatsinze. Nous sommes le reflet de nos pensées. Les résultats actuels que nous voyons, la réalité que nous voyons reflète nos pensées en tant que Burundi. Il y a Kajagari, il y a corruption, il y a société, il y a en décadence. Il y a c'est nos pensées. Alors, lorsque tu me poses la question, Hagera, quelle est la solution? C'est un changement de mentalité qui doit s'opérer absolument. Abarundi bagomba guhinduka. Hari ibintu tugomba gushiraho bigomba kuba nka kera bigomba kuzira. Tugomba gushiraho za kirazira. J'espère que Maxime atari hano. Droit d'auteur yo yinsaba. Mais ibintu bitagomba kuba. Donc on ne peut plus disons admettre cyangwa tolérer. Tant que tout arahinduka et cela est réel. Murabona ko n'abantu bagiye muri diaspora 10 ans après nous sommes toujours dans les mêmes tas, nous sommes na rimwe twicara ngo twirabe tuvuge ngo ma position est-ce qu'elle a changé, est-ce qu'elle a évolué, est-ce que je peux non, nous nous mettons toujours dans des positions novuga ziri opposées, en fait nous regardons en chien de faïence. En résumé, uti twirabe tugire introspection ibintu bizoca bihinduka. Non seulement que lorsque tu commences déjà à te regarder. hanyuma nirabe no mu mutima mejeje kuyiraba hop uburundi buca buhinduka igitoro kica kiboneka neva atatangura kugira ama discours meza bon tureke na ama discours bugi ce qui compte c'est les actions kuko zijya discours azikora pour couvrir ibyo adashoboye quoi mais wewe kubgawe abarundi bo muri diaspora bahunze biravye bakiraba bakinombririza bagaheza nyene veve ibintu bizoca bihinduka ambwira bashoboye iki abo muri diaspora abantu bari séparés nabo déjà il faut que déjà que nous nous regardions est-ce que nous avons un combat commun muri diaspora à part survivre retrouver cette situation survivre wewe uvuguti diaspora nije hamwe. Exactement. Vous voulez avoir le changement ailleurs, mais vous ne voulez pas chez vous. Exemple, Maxime ahuze na Wilson. Exactement. Cyangwa ziri kunama. Cyangwa na nyambo. Kandi arabaje mugabo donc duhuze n'abantu potentiellement bakorera dede ni ibintu bizohinduka. Oya ibyo arabadede nyene change n'abarundi. Okay. Bon, agera reka basi nakira abandi bantu nibaze ko tutakwimye ijambo. Non, mais tout simplement je m'étonne que vous vous étonnez que notre pays kumimanuka mukaraba bari ku butegetsi mukavuga ngo ni babi tukaza kwipenya muri space et le lendemain nous retournons au travail et nous revenons encore jusqu'à quand OK, merci kuri contribution yawe reka twakire Bonfils hama tuce twakira Andris. Karibu Bonfils. Murakoze cyane ngira muri ko muranyumva. Ego Bonfils turakumva neza karibu. Ubwa mbere nago mashimira kagena ukuntu nirabe ico twokosora imbere ariko nongenda namubwire ko umukuru w'igihugu hari no munsi nubwo atwara abarundi si shaka ryabo kumbure harabahora bavuga ngo ishaka ry'abaharura amajwi n'ijyabatora biratandukanye tuvuge ko ari shaka y'abamushizeho hama nabo nyene barafise igituma bamushiraho ivyo ntitwo biteba ko baba n'abarundi n'abasengeri n'abandi barerekanye ingene amatora yagenze berekana ubunenge n'ibinenge barabura aho babikwiza ivyo Bon fils, avec tout le respect que je te dois, cela change quoi? Ni président cyangwa si président? Jewe sinakubariye ko atari perezida navuze nti urakoze ahubwo kutubwira ico twohindura twebwe nico twokora kugira ngo twige ingene biturimo tubivamwe naho nakubahiye kandi namwe ndabubaha nizeye ko tubana yatwubahana
sawa murakoze hama nagomba nteba cyane kuri ibi byabaye Kinshasa canke mabaye namba atari Mugina ariko cyane kuri ibi bintu dufise ubwoba ko hashobora kugira ibibazo byo haranira agateka kazina muntu cyane cyane ko hari amakuru acana cyane ko avuga ko ashobora kugirirwa nabi nico kibabaje cyane kandi giteye ubwoba ko abantu bo batacubaha kiremwa muntu ugasanga abantu bitwa abahanuzi b'umukuru w'igihugu bari kubagenda kuvuga amajambo atari meza aho kuza bamuhanura neza ko hari umwami abibona n'abagabo bakaza ahubwo basukamwo essence ku muriro ndavuga baraye basohoye video ngira mwumvise basigura ko ahubwo yo bagomba gukura umukuru w'igihugu mu gihe yasavye abaserukira amashengero n'abahoza n'abakuru b'igihugu kumuhanura ku ibi na biriya hanyuma ijambo haba muri leta yiwe haba n'abamustaderi ujya mustaderi kashikiza imatongo ibijanye no kubaka amakuru giyo yatohoza bavuga ko bitari bimeze neza vyifashe neza n'uwo mustaderi imatongo none yogaruka kubivuga ku muntu ahanira agateka kazina muntu gute urumva biba ari ibintu biri hasi cyane bidakwiye kumvikana ariko rero wawe atamba nabi ukabura uko wifata rero twebwe nk'abarundi ngarutse kuri Hagera natwe biratugaruka ko niba ubona ko hari abantu usanga imvugo zabo zisigaye ziteye ubwoba abantu usanga iyo wumvirije ivyo bavuga ubura nawe yo kwigwa kibuka mbege yemwe abantu babaye gute ariko tugasubira tukibuka tuti mu karanga k'abarundi harimo imvugo zo kubandwa abantu bakoresha imvovoto tukumbure bari kuvovota nuko bahinduye kera bavovotera mu bitabo ubasigaye bavovotera kuri space tugasanga rero bariko baravovota tukibaza ngo twebwe ngo bariko barayaga kuri space badutuka caye batuka abandi urumva rero bikaba byandukiye biva hejuru byakwiye hose nabo mwariko muravuga amazina mwe na Hagera ariko igikomeye hano hantu nuko abantu batanze amakuru yuko ashobora kugirirwa nabi ujya mu hitwe imbuga itukura canke ujya mu hitwe umuhinga yigenga biraboneka ko bafise amakuru yimbitse kandi bakunda gutanga amakuru y'ibihuha kenshi batanga amakuru azwi icokogwa uyu munsi ni giki kugira ngo ubuzima kuko ubuzima ni katihabwa nta muntu ariko kubwako ubundi ubuzima bwa Faustin Ndikumana bukingigwe agateka kiwe gakingigwe hanyuma nawe abandanya haranira agateka kazina muntu yongera haranira kandi ko haba intwaro ibereye mu gihugu nkuko asanzwe ishahamwe giwe ribikora intererano yanje yoba ihagaze ngaha ariko nkongera nkibutsa abantu bari kuri runo buga n'abazovyumvirize cuca nkijya yejo ko abantu bo kwikuramwo imvugo yo gutukana yo kwambikana ibara yo gukurana ko agashambara kuko muganwa Rudoviko rwa Gasore mu bintu yavuga ati ntihagire umuntu atesha iteka ry'u Burundi ntihagire umuntu yambika ibara u Burundi ntihagire umuntu agomba kugirira nabi kavantara canke umurundi uzobikora zohanwa nyaguhanwa ati nayo imihimbiri abangushi niki bamenye ko bazohanwa nyaguhanwa abantu rero bagomba kuba imihimbiri ntiduhere ubuhimbiri hejuru ngusange abatwara babaye imihimbiri canke babaye abambuzi babaye n'abasuma ahubwo turabe ko haba ubukuru nyabwo nkuko yabuvuga boza kuzuriza abarundi leta umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira ngira ngo none Bonfils wowe ushatse kuvuga mu kirundi cisonera ko twagwa n'imihimbiri bon sishatse kugutuma gutukana ariko sinzi ko ariko nabitahuye jewe navuze imihimbiri rwa Gasore yavuze turavye ibiriko biraba n'ivyaba bihuye n'imihimbiri rwa Gasore yavuze bizoba ari ivyo nyine muga bose je ndabivuze nariko mvuga ivyo rwa Gasore yavuze ati iyo hatagira ubukuru nyabwo kuko usanga harangwa imihimbiri abambuzi n'abangushi bikaba biri uko bizoba ari byo mugabo sije ndabivuze bizoba ariko vyifashe hakenewe kuraba mbega abo bantu banka ubushinga ntahe banka abashinga ntahe bakavuga ko mbere n'abashinga ntahe batabakeneye mu gihugu bakeneye ngo abantu ngo babunzi ngo biki ngo bugabo mugabo ubushinga ntahe bwamye ari urwego rwubashwe n'umwami yubaha kuko umwami abashinga ntahe barashobora kumuhamagara bati umwami w'u Burundi renguka mu ntahe yo kururimbi baragukeneye hariho ibintu bitagenze neza hagati yawe hari umunyagihugu wari kuranyaga mugabo twasanze bamunyaze mu makosa akamusubiza ivyiwe
abo bashinga ntawe urwo rwego rwari rukomeye cyane naho hoba hari ibyo byagiye birononekara hakavamwo abashinga ntahe baniryo ariko intahe yo ntiyigeze ivumba n'urwego rw'abashinga ntahe rwagumye ruriho mbega urwo rwego uyu munsi banka ko runavugwa banka ko n'iryo teka ry'ubushinga ntahe risubira rikavugwa ngo ryigishwe bakigisha abantu ibyo no kwita ibidakwiye contre valeur ibintu by'isazi imisi bakorora ibintu bidakwiye cya gihugu c'amata n'ubuki bakagomba ko gihinduka ica ibindi bintu kitari c'amata n'ubuki aho twumva ibintu byiza byaranze Uburundi nkuko yavuze ati ica amashampanye pardon kuguciramwo murakoze igihugu c'amashampanye ivyo bintu byose biko bigenda bisubira inyuma bica bitubabaza cyane ahubwo hari hakwiye ko kandi ntibiri ubuhara bavugira kuri iyi mirongo gusa amashengero acumva ko yubaha abarundi n'iteka ry'Uburundi baze baributse ivyo bintu n'abandi bose n'ayo mashirahamwe bibutsa kiti igihugu kigirwa umwamagirwa n'abagabo umwamagirwa n'abashinga ntahe ntihaba abantu baza gukokeza wagashesha akavuma ahubwo haza bavuga bati bangwe kuko abahora ntibateranya abantu bateranye inka wateretse imfizi ikomeye ukagira arabe ko imfizi yo ari ubukombe niyo bavuga ati agashesha akavuma mugabo ubu bageze ngo agashesha akavuma mu bantu kandi biba ku rwego rw'umukuru w'igihugu n'undi munyagihugu asanzwe urumva ko biba bimeze nabi niho rero twavuga tuti none Bonfils ndakubaza ikintu kimwe ko tubona abahanuzi b'umukuru w'igihugu hari ahantu nabonye umusesenguzi akomeye cyane mu analyste akomeye gose mu buzima bw'igihugu Pacifique ariko yandika ati umuhanuzi mubi burya aruta umurozi ni je pense ni proverbe ikomeye cyane gose mu Burundi umuhanuzi spirituel wa Neva ariwe Mbayahaga yavuze ati Faustin ameze nk'umubu sinzi gituma bakunda imibu isazi imisiba whatever barakunda ama insect n'ibintu biri hasi nyene sinzi donc ngo ameze ngo nk'umubu ngo uri kuraduma ngo yumvise amashi ariko aravuga ngo ntazi yuko harimo amashi agira mu kubite nk'umubu urumva kandi ngo ijya mibu yindi ngo ntacizomufasha urumva iyo mibu yindi ngira ni barundi abarundi ngo ntaco bazoshobora ku bwawe iyo mvugo isigura iki bon turumva ko ari imvugo nyene y'agasuzuguro tusame we nk'umuntu wakurikiye ubuzima bw'u Burundi umujournaliste azwi tusa wowe ubyinterpreta gute ivyo bintu ivyo birikana ko ya ngendo ya kirazira hagera ariko aravuga iri kiragenda kera carazira kwica umuserebanyi kuko bakuye ko wisha umuserebanyi mama wawe acika amabere kwari kugira iki amabere ntiyacacika kwari kugira umwana ntamenyere kwica ikintu cikiremwa ngo acaka ubuzima rero kwitangura kwiga ngo umuntu umuhindura umubu harimo kumukura ko ubuntu tuja no muri za ntambuko zigenda ku bwicanyi buhava bushikira no mwihonya bwo gukura ko umuntu ubuntu ukamwita umubu ubuhejeje kumutanga kumudezimaniza ko batavyumva neza bamukure ko ubuntu bamwita inyamaswa bamwita umubu bakoma amashi hamba umene yaba umubu canke igihere bacice uko kishobora kugira nabi umuntu uhejeje kwerekana ko agakoko kabi umubu uraryana ugatera malaria no kuvuga ijambo avuga ry'uko ubutare buri ko buribwa ko hari ibintu bitareka bigenda neza abari wa mubu uryana ugatera malaria reba ukubitupfe niho navuze nti aya makuru yose abantu bayakurikirane burya ntihagira akantu kavuga ngo agapfuye kabazwa ivu ntitune namwifurije gupfa dusaba Imana ibinabe ariko tuvuge tuti yamara bangwe semerera abo hakujya bumve nabo hakuno bumve hanyuma Faustin Kumana ubuzima bwe bukingirwe n'undi murundi wese bukingirwe kuko nta numwe akeneye kuba nyagupfa canke nyagukira muri burya Burundi hanyuma abatwara bagerageze batwarire bose bidakunze naho abarundi bige ivy'amatora byaranze bige n'ubundi buhinga boshobora gukoresha kugira ngo bashobore kwikura ko ivyo bintu byose bikakorwa gute bigakorwa mu ibanga bigakorwa uko bashobora kubivugana kumwe batangura za nama za sahwanya n'ibindi muri ya myaka ariko batiriwe baja kuri iyi mirongo canke bavugane uku canke kuriya bo barabivyizeye barazinzira bizocamo ko na ntaryo ubugabo burihabwa kandi nibaza ko bizokunda bishobora gufata umwanya ariko
umuntu atinya ingwe ntatinya yamwinjiranye. Murakoze. none Bonfils navyumvise, merci beaucoup. Wavuze uti Faustin Ndikumana nacungwe. Bon, tukaba tuzi ko kijya gihugu ari ikimbonera kure, nabo bakaba biririmbira ngo tera inda bakeba bavyara imbonera kure, abandi ngo guguna. Hariho indirimbo ya Neva bamaze kutwereka ari kuri stade, ryohewe cane. Iyo ndirimbo ivuga ati ngo rabo ukuntu aba bantu tuzobashiririza, donc nyene bazoshiri nyene tuzobaheza bose. None Faustin Ndikumana yocungwa nande? Canke umuhanu w'igiki? Kuko je numva umenga bijya bintu si ibintu bisanzwe cane, kuko bajya abantu nta kinya baragukuramwo. Abo Bunyoni yishe si bake, naho Bunyoni aruhukiye kuja muri prison. Amagara y'umuntu nikatihabwa, umuntu namazi usesa ntagaruke. None agume mu Burundi canke yihungire nk'abandi, batume bavuga bati mwabonye yari umwasi w'igihugu kuko yahunze, kumbe nibo bamwirukanye kontra mamenase. Wewe muhanura iki nimba Faustin Ndikumana ariko aratwumva muri no space, canke nimba azokumva iyi space yumviriza no fiske ama record y'ivyavutswe? Ico no muhanura burya kami ka muntu n'umutima wiwe, kubijanye no guhunga nta muntu ategeka uwundi muntu guhunga mu kibanza c'uwundi. Yakami ka muntu n'umutima wiwe, ivy'umutima ushobora kumubwira kubijanye n'ubuzima bwe n'umutekano wiwe niwe abizi. Vyokorwa mwibanga ntivyokorerwa kuri zino mbuga. Murabizi ko n'ubunyene turiko turavuga usanga baserukira umukuru w'igihugu, iperereza bake bose barimwo barumviriza n'ibituko turavuga. Ico twobakebura twabwira tuti amaraso ya Faustin Ndikumana mukayasesa azobahumira, nkuko naye barundi bose muriko murasesa naye mwasheshe azobahumira, kuko nabo nyene baramaze kubibona ko bitariko biraberera. Ahubwo bige gukingira abarundi bose, leta b'umuvyeyi wa bose abakingira kandi bakumva ko bahumurijwe. Hanyuma kuri Faustin Ndikumana nawe yicunge, arumva ko bariko baramugabangana nka kumwe bagabura ibindi canke berekana bati bariko baramutangatanga. Sinzi ukuntu nobi sigura ukuntu babivuga, uravye ukuntu bariko barabivuga, aho gusubiza amero mwisaho kumva batanga kumutangatanga bakoresheje ujya mu tumwa wavuze ngo yitwa Zidore Mbayahaga. Uribuka avuga ati muri leta nta mahasabayo, mu nyuma ati hari binyoni vy'ibifyoti. Mu nyuma urabona aho bigeze, aho ahicaye General Bunyoni nubwo nawe nyene afise amabi menshi yakoreye igihugu n'abanyagihugu, urabona hageze biraboneka ko harimo akantu ko bakatameze neza. Ariko ibi uko vyogenda kose ubuzima bwiwe bwubahwe nkuko n'abandi barundi bose bakenewe kubahwa, ubuzima bwabo bukiye kubahwa. Nico ahanini novuga. Ibisigaye navyo bamenye ko ivyo bamukorera byose byamaze kumenyekana. Ujya imbwa itukura aratwara umuntu atanga amakuru y'indani muri presidence, umuhinga yigenga aratanga amakuru nawe n'indani muri presidence, arafise amakuru yose ibibera indani muri presidence. Rero babe hange ivyo bamugirira byose amenye ko byamaze kumenyekana. Nta kindi je numva nogarukiza ngaho. Murakoze kandi murakoze kumpana ijambo. Ego Bonfils iwanje urafise ijambo 100% vraiment najya nzopfa ndakwimye. Reka duhe ijambo Andri Pavlov yari yashitse kare, hanyuma duhave twakira Andri. Hama merci ku mpanuro utanze, ariko je burya ari impanuro nkunda guha abarundi. Ni Uburundi bugukeneye uri muzima. Nimba Faustin ariko aratwumva, namenye yuko Ruburundi a besoin de lui vivant. Uburundi ntibukeneye abamartire, Uburundi ntibukeneye abahero bapfa bishwe n'abantu bariko bagwanira inda zabo, abantu bakubwira ngo byose ngo birikwije, ngo abantu bose barahaze, ubabwiye uti ko tubona abantu bashonje, ngo yaye muneko nivugira abana banje. Nukuri ko Imana amaraso yawe ntapfa ubusa, ubuzima bwawe ntibupfa ubusa, amashuri wize ntapfa ubusa. Siriya moyen yo gukwepa izo nzara zingwe, nukuri ko Imana nizitpa. C'est un conseil nukuri ndaguhaye nk'umuntu akunda Burundi kandi abona igikorwa ico ubwenge bwawe bwomarira igihugu. Voilà, Faustin twe turazi neza yuko ubwenge bwawe ntibwomarira igihugu gusa mu kurongora par exemple. Voilà, wogira ama consultance menshi no mu bindi bihugu n'andi hantu ugasayangana ugatera imbere. Nuko ntutwigure nukuri nuko. Iyo ni conseil ntanze ku giti canje nk'umuntu. Reka nakire Andri Pavlov. Karibu Andri Pavlov.
ndabaramukije kandi wagize neza rwose gukora ikiganiro. Reka rero nyaruke, hari uduce nagiye ndafata nagize ntinogira ico ndatuvugako. Ica mbere jewe nege nzobigaruka ko muri space nzokora, ndifuza rwose ko abantu bamenya mbega uyu muntu yubahutse kuvuga iki. Mu bisanzwe ibintu yavuze uyu mushinga ntahe Faustin Ndikumana, ibintu yavuze ni ibintu byose wogira yari yabanje kwegeranya ibintu byose abarundi bibahanze. Bon, reka mvuge nk'ibintu bitatu canke bine mugabo nciye ku mayange. Yaravuze ibintu vya incapacité de réformer. Yavuga ibintu vya Charwa Zero ko babigize bagaca bagabura amamodokari, leta ikaca isubira kuja kugura izindi zishasha. Après que bamaze kugabura za zindi bihaye ku mahera make. Ati finalement igihugu cadepanshije menshi. Ico ni ikintu kimwe yavuze. Yavuze ikindi kintu, ibi bintu vyo kwama barondera ababuke misere. Ibintu byose binaniranye, yatari abakoroni ni babandi, yatari babandi ni biki, ibintu by'igitoro bakama baronka abo babitako. Bon, ikindi kintu novuga yavuze ibi bintu vya justice, yise justice do vendetta. Justice abantu bakoresha bakagenda ntuzenya Reynolds mu mpanire kuko arijo dupfa, fata Wilson canke fata Hydroquebec mu gihugu nuko. Yavuze ibintu byinshi, yavuze ibintu mugabo nka byose, ibintu vy'ama conflit d'intérêt, ibintu vyo kunyaga donc j'ai peur yuko abantu boba batafasha akanya ngo bumvirize mu by'ukuri ico yavuze. Rero kumva ari naco gituma wamaje kukantu ka kabiri, kumva ko umuntu ahanura akavuga ati ibi ntibigenda neza, ahanu kuharaba ugaca wewe umwishura, ukaronka inyishu umwishura, ukabona ko inyishu yo kumwishura ari inyishu yo kuraba ivy'ubuzima bwiwe, ukaraba ivyo witako ngo ubuzima bwe buri privé, ukaraba ivyo wita ngo ni ubusembwa. Ibintu mu bisanzwe bimaramaje, ibintu bimaramaje kuko nk'uwo muntu mwariko muravuga yitwe Mwitukura, abantu baravye kuntu zenya yiwe aravugamo ibintu vy'amahorasyo extraconjugale uyu mukuru w'igihugu avugwamwo, mugabo ivyo ntawo bijamwo yobabaye nkawe. Donc ico ndiko ndashaka kuvuga nako gace ka kabiri, biramaramaje kwishura umuntu yakubari ibintu biri tangible, ibintu biboneka biri verifiable. Ushogira uti yegome twabibonye ibi bintu tubihindure canke tuguhinyuze, sivyo ugaronka inyishu yo gutukana. Ugico ni ikintu kimaramaje. Ikintu ca gatatu nagomba kuvuga, yegome mweje kubivuga ati ntutwigure, wogira ngo ari wabonye aho nari ndavyanditse. Nukuri uyu mugabo n'umushinga ntahe yararuse abarundi benshi muri iki gihe turimo, yarubahutse kuvuga kandi avuga ibintu bigire, mugabo ntafate imineneguzi menase, n'abantu bahawe no kwica, n'abantu gusonera ubuzima bitarangwa iwabo. Rero nagerageze nimba abona yuko biriko birarenga urugero, uko ashobora kwicungira umutekano n'ibindi, nahunge. Jewe ndabivuze mu buryo bweruye, nahunge canke asabe ubufasha ntuzenya ama mission diplomatique ari mu Burundi n'ibindi. Mugabo ntafate iminenego ibintu twarabonye abantu bagiye barapfa kandi babibariwe. Ikindi kintu novuga, narigeze kubivuga rwose mera nk'uhanura. Urabona ubu turi mu gihe cyahindutse, hari ibintu vy'ama YouTube n'ibindi ababikoresha bakanahembwa. Nigeze kuvuga uyu mujene yitwa Gaëlle n'abandi, hari n'igihe bahijamba abantu kuva nk'umunani nahaza ibintu vya genocide yakorewe abatutsi bakabiniraza, abo n'abantu bunya baronka ntuzenya ijambo mu mashene y'u Burundi. Bajene nimba uri kuhiga iryo dolari jana igihumbi canke yangana, koresha ico bita akanyamwuga na gato. Hari ibintu bitavugwa, hari ibintu bidahabwa ni gwere, hari ibintu bitari protégé par ibi bintu vyo gusohora ntuzenya vya free speech.
kirazira kujanirana n'ibije vyose